Je pense ndiyumvira que les choses vont pour nous tous de la même manière. ko twese ibintu bimeze cyo kimwe nyuma y'iyi minsi, nyuma y'uko nagiye ku maziko nariyumviriye ndabwira cyane umwami Laisse-moi vivre le jour ati et le moment reka mbe mu munsi no mu gihe où l'intercession ne sera plus nécessaire, aho gusabira bitazoba bigikwiriye, mais où tu pourras te ko réjouir. hazoba hari ikintu runaka, ariko aho uzotunezererwa nk'ubwoko bwawe. Je l'ai dit au Seigneur en pleurant. Nabibwiye umwami ndiko ndarira, Je pouvais me mettre à ça. nashobora kwishira mu kibanza ciwe. Ibyo bisa nkaho umenga ni ibintu bya muntu canke bivuzwe mu buryo bwa muntu, ariko umukiza wacu ubu ni umuherezi mukuru Qui entre dans le sanctuaire céleste. yinjira ahera cane mw'ijuru n'amaraso yiwe. Navuze gusa ayo majambo Propre lèvre, Seigneur. aca mu kanwa kanje ati mwami, ese ingene bikugira nabi, ese ingene wiyumva umaramajwe igihe ubwoko bwawe buguma bukora buri gihe ikintu, hanyuma umwansi akaboneramwo amahirwe yo kuburega. J'ai pleuré à Nararize bikomeye, navuze ati mwami, faire venir le temps. zana igihe aho umwansi atazoba agishobora kuza imbere yawe afise ivyo ashaka kurega, Ne nous reprochera plus. aho atazosubira kutwagiriza ubudahumeka, adabandanya kuturega. Navuze ati mwami, amaraso yawe arahagije, aratuvugira twese, ariko byoba byiza yuko tuba mu by'ukuri tubaho mu gihe tukabanaho n'Imana, Où aho nos œuvres, ibikorwa byacu, nos ibyo paroles dukora, amajambo yacu, ibikorwa seraient en accord biba bihuza avec Dieu, hamwe n'Imana, afin qu'il soit kugira en ngo accord bibe avec sa parole. bihuza n'ijambo ryayo, Le Seigneur puisse se hanyuma réjouir. umwami ashobore guheza, ashobore kutunezererwa twese. Mbega ntibyari by'igitangaza Que la joie ko règne umunezero uganza mu nzu y'Imana. Ndizera yuko twese le désir. turabifitiye inyota. Igihe Chanter les twaririmba indirimbo zibiri, présents pour les nari mpari muri zibiri derniers. za nyuma. La parole auquel je pensais déjà ce matin, Ijambo nako ndiyumvira ko mu gitondo ryangarutse mu vyiyumviro, pas tôt, mais en tout cas, tout si à kare cyane ariko ni mu kanya gaheze. Ubutumwa bw'umusaraba n'ubupfu ku bantu bagenda mu guhona, ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. vient d'abord, Agakiza kaje bwa mbere ku Bayuda, ensuite aussi hanyuma karashikira n'abo bose bizera. 1 Corinthiens Abikorera ba mbere 18 n'Abaroma ba mbere 16. Mfise muri jewe gushira ijambo hamwe n'umusaraba hagati na hagati. Inyigisho irashobora kuba ari y'ukuri, ariko ntizogukiza. Agakiza kari gusa igorogota, agakiza kaza gusa kavuye ku maraso yamenetse y'umwagazi. Nico gituma gutangaza ko ijambo ry'umusaraba nico kintu cyanyamukuru, kugira ngo dushobore kugira umwimenyerezo n'Imana mu by'ukuri. Hari icitabirizo kivuga ku ndirimbo ngo ubugingo ego utegerezwa kuba muri Yesu, kandi no mu maraso ya Yesu niho uzosanga uburuhukiro. Aho niho uzosanga uburuhukiro. il y a un repos. Hariho uburuhukiro ku bwoko bw'Imana. Ubu Abaheburayo 4:9 Appelé repos, byitwa ikiruhuko cy'isabato, certainement ariko nta si y'isabato y'amasaha 28, ariko ni uburuhukiro buhoraho bw'Imana kuri abo bose abo umwami Imana yagiriye ubuntu, abo yagiriye ubuntu, abo yikwegeye ko, kandi bahawe ubugingo budashira. le cantique principe, le cantique précédent Indirimbo iheruka yavuga izina rya Yesu ko rizohaguma ibihe bidashira. Ibyo byatumye niyumvira ku ijambo riri mu Gwete avugwa yuko ngo ngazogira izina rishasha. Mbega baramaze kubisoma, biranditswe, bitegerezwa kuba biri mu byeshuwe Yohana 3 gice. C'est étrange, mais ntibisanzwe, ariko mu ndirimbo zose ndakunda kwiyumvira iyo hari ikintu kivuzwe mu buryo bw'inyigisho. Mu chapitre 3, ibyeshuwe Yohana 3 verset 12. umurongo wa 12, Celui qui vaincra unesha
Apocalypse 3, verset 12. Ivyesho na gatatu 12 unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje kandi Sortira plus jamais. ntazosohoka ukundi. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje La nouvelle Jérusalem. niwo Yerusalemu musha Descend du ciel. wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, Et j'écrirai aussi mon nouveau nom. kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Ngo uri n'ugutwi niyumva ico mwemo abwira amashengero. Tranquillité. Kubwo umutekano wacu twese nagomba kongerako nkavuga yuko amazina yose Sous lesquels Dieu s'est révélé. ayo Imana yishuyemwo Principaux. byo wabijanye n'amazina indwi nyamukuru arimo yawe mu zero rya kera, yaba ayahuza n'Imana nka Elohim hamwe n'ibindi byose bijana n'ivyo. Amazina yose ayo Imana yishuyemwo ikigaragazamwo, ayo mazina yose azogumaho. Ariko muri uno mwanya ni izina rizoshika giterekwa amatara niryo rizoba ririshasha. Ivyo gusa ni Ceci est juste à titre. ibi gusa ni mu buryo bwo kuranga tudashatse kubija mu idonido. Muri kino gice nyene ca gatatu umurongo wa 5 haranditswe, umurongo wa 5 haravuga ngo unesha Revêtu de vêtements blancs. azokwambika atyo impudu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba, Et je confesserai son nom kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. verset 6. Si quelqu'un Umurongo wa 3 uri n'ugutwi niyumve que l'esprit dit. ico mwemo abwira amashengero. Et puis bien sûr se pose la question de Hanyuma rero aca habazwa ikibazo c'ubumana iyo dusoma imirongo imeze nk'iki nk'uko. et je pars simplement du principe Mva gusa ku rufatiro rw'uko umwe wese muri twebwe abazi ce qu'est la rédemption. ico ugucungurwa ico arico nico bijanye n'ivyo arivyo mu gucungurwa n'umugambi w'Imana. Mu Bikorino wa mbere 15:18 ngo igihe kizoza Toutes choses aho ibintu byose bizoshigwa munsi y'ibirenge vyiwe, ngo hanyuma n'umwana nawe ubwiwe soumis au Père. azogamburukira data, ngo hanyuma Imana izoba muri bose. Ndabibasomera kugira ngo mumenye yuko ivyo vyanditswe. Qu'ai-je dit à l'instant? Mbega mpejeje kuvuga iki umwanya uheze? Bikorino wa mbere 15 umurongo 28. wa 28. Mais dès que toutes choses lui seront soumises, Ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose, niho n'umwana ubwiwe azoganzwa niyamuhaye inganji ya byose, avec Dieu. ngo Imana ibe byose muri bose. Vous voyez, Murabona la révélation de Dieu ugwishurwa kw'Imana muri Kristo avait un but. kwari gufise intumbero ishika mu bihe bidashira. Ni kuvuga ko Imana yashaka kugira abana b'abantu ibagira abana b'Imana. Il voulait faire Yashaka kugira abana b'Imana des hommes. ibakuye mu bana b'abantu, kandi aho niho intango yatangura gukora. Imana ntigeze ivuka, Imana ntigeze ipfa, ariko Kristo yaravutse, Kristo yarapfuye. Birakwiye kumenya ahantu haba hari igice ca muntu ico tutegerezwa kubona ku bw'ineza y'abantu, n'ahantu haba hari igice c'Imana. Kugira ngo tubivuge mu ijambo rimwe rigufi, muri Kristo Imana yugururiye inzira ija ku bantu. Imana yafashe inzira ija ku bantu biciye kuri Kristo. Le chemin. Inzira ija ku Mana yarugurutse ku bw'abantu. Niwe nzira, niwe kuri, kandi niwe bugingo. Nul ne vient au Nta muntu n'umwe aza kuri data kiretse biciye kuri we. Yohana 14:6. Turashobora neza gutandukanya yuko Imana ni imwe rukumbi, igizwe n'umupersona umwe, kandi iguma ari imwe mu gushika mu bidashira, ariko yishuye yigaragaza mu buryo butandukanye. du vin et du pain et marche. Yashobora gufata mu vinyu n'umutsima ikagenda igahura na Aburahamu inyuma yuko yari amaze kunesha abami bagasangira nawe. 14, verset 18. Tanguriro 14:18. Revenir Nashaka kandi kugaruka mu ncamake ku murongo uwo twasubiye muri Yohana 14. Et là aussi les gens ont naho abantu misi yose byamye bibagora kubera yuko batagira uguhishurirwa. Umuntu yahawe uguhishurirwa kw'Imana
peut tout comprendre arashobora gutahura ibintu byose mu buryo bwiza et classer les choses correctement. kandi agatondeka ibintu mu buryo bwiza. Byanditswe ku murongo wa 21 Yohana 14 ngo ufise ibyagezwe byanje akabyitondera uwo ni wankunda. Il y a en effet des gens hariho qui disent abantu ce que Dieu bavuga a dit dans la ibyo loi, Imana yavuze mu byagezwe muri Tora mu bitabo bitanu bya Mose pas à nous tous. bidafatira kuri twebwe twese. Ce n'est pas vrai. Ibyo si byo, Cela s'applique à nous. ahubwo bifatira kuri twebwe Je twese. vais vous dire, Nshaka kubabwira impamvu. peut-être que ça Kumbure dire, ntabivuze je voudrais vous le lire. nashaka kubasomera mfatiye ku ijambo ry'Imana, ni kuvuga mu cete c'Abaheburayo. Murazi ibyete by'Abaheburayo ni biriharije ku biraba insobanuro y'ibyerekanwa ku biraba umugambi wo gakiza w'Imana yacu. Hébreux, Abaheburayo igice c'umunani, voici ce qui est écrit. ngibi ivyanditswe mu gice ca kabiri c'umurongo wa 10. Hébreux, Abaheburayo 8 umurongo wa 10 agace ka kabiri ngo nzoshira ibyagezwe byanje mu bwenge bwabo écrirait dans leur cœur. no ku mitima yabo kandi no nzobyandika nanjye nzobabera Imana nabo bazoba abantu banje. Quelle est donc la différence None ici? aho itandukaniro riri C'est hehe? également facile à comprendre. Biroroshe gutahura no kumenya. Uyu munsi Tu dois. ntibikira ibintu ngo utegerezwa kandi ngo ntutegerezwa n'ibindi. Uyu munsi urukundo rw'Imana ruba muri twebwe, urwo rukundo nirwo rusohoza ibyagezwe mu bugingo bwacu. Cet amour Urwo rukundo rurakora rugasohoza ibyagezwe mu buzima bwacu. Ntibigoye kubaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, igihe ubushobozi bw'Imana buba muri twebwe biradukomeza kugira ngo tubeho muri iri jambo. Ibyo twabisomye kumbure twongeyemo icyumviro ni kuva ryari igihe Imana yandika ijambo ryayo mu mitima yacu, inyuma y'uko imitima yacu yibuye iba yamaze gukurwa muri twebwe umutima mushasha n'imwe mushasha bikaba byamaze kwinjira aho rero naho gusa niho ashobora kwandika ijambo ryayo mu mitima yacu kandi rizogumayo. Turabandanya kumviriza ikibazo cyari ikibazo ngo mwami bigenda gute yuko twebwe utwishurira hanyuma ntiwishurire isi. Yohana 14 umurongo wa 22. Nibyo niko bikimeze uyu munsi, ntiyishurira isi ariko yishurira ubwoko bwiwe, yishurira wewe, yishurira jewe. Hanyuma haraza mu buryo busanzwe ku murongo wa 23 akavuga ngo data azomukunda kandi ngo muri byinshi tuzoza hanyuma tube muri we, tubane nawe. Ninde yaje kuba muri twebwe? Babiri, batatu cyangwa umwe gusa. Kandi hano bijanye no kuba yuko Imana, ukwishura kw'Imana nk'umwana, ibyo birafise uburenganzira byo kuba uko nyene kandi biguma bishibikwa ko turabizi twese yuko Imana yishuye muri Kristo kandi ko icyumviro cya Kristo, ibyumviro bya Kristo bitegerezwa ubukuba muri twebwe. Kandi Bibiliya ntivuga gusa mwemu w'Imana, Bibiliya iravuga mwemu wa Kristo ngo ufise mwemu wa Kristo, udafise mwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Abaroma 8:9. Ariko ufise mwemu wiwe afise ubuzima bwiwe, afise ivyumviro byiwe, afise ivyumvo byiwe kandi uwasoza ijambo. Ariko ntidushobora no guteba cyane kuri ico gice. Haravuga gusa mu mirongo iheruka y'ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 15 aho ahatangwa urwo rufatiro, ni kuvuga ku murongo wa 25. Yohana 15:25 haravuga ngo ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo ryanditswe mu byagezwe byabo rishike, ngo banyankiye ubusa. Byari byanditswe ariko umwitsa aho azozira, uwo nzobarungikira ava kuri data, niwe mwemu w'ukuri akomoka kuri data, uwo niwe azonshingira intahe. Murongo wa 27. Kandi namwe nyene muranshingira intahe kuko mwari kumwe nanje uhereye mbere na mbere.
Si vous comparez ce texte avec le chapitre 2 des Actes des nimwagereranya no byakozwe n'intumwa kabiri Pawulo yabivuze mu buryo butangaje. Igice cya kabiri c'intumwa ici le verset c'ibyakozwe n'intumwa, hano turasoma umurongo wa 32 verset 32 umurongo wa 32 verset 33 kumbure n'umurongo wa 33 aussi verset 32. umurongo wa 32. Uwo Yesu Imana yaramuzuye. Croyez-vous cela? Mbega ibyo murabyizera? Ibyo ndabyizera umutima wanje wose. Murizera ko Yesu Kristo 100% yari umuntu Le 8e jour yakebwe ku munsi w'umunani, yigize umuntu kubw'abantu, kubwo abantu, yarajya akanywa, yararuha, yarasinzira, kandi ntiyari umuntu gusa 100%, ariko yari n'Imana 100% ihishuwe, yigaragaje mu shusho y'umuntu. quand il s'agit Igihe bijanye n'igice cyano biraba hano ku isi nk'umubiri yari yambaye, yaravuze ngo mutsambure urusengero nzoruhagurutsa mu minsi 3. Yohana 2:19. j'espère Ndizigira ko ndabisubiramo irindi rimwe yuko twotahura twese umugambi Imana ifitiye abantu, kuko nous faisons désormais guhera ubu tugize umugabane mu mugambi w'Imana, partie de son tugira umugabane muri gahunda yayo muri iyi minsi. il existe quelques passages Hari imirongo imwe nyene, kuko hari abantu biyumvira yuko ngo ntidukeneye kwihuza n'isezerano rya kera. Ndasoma muri Matayo 13, Matthieu 13 Matayo 13 verset 34. umurongo wa 34. Jésus dit tout cela en parabole. Ibyo byose Yesu yabibwiye ishengero mu migani, Il ne leur dit rien ntaco yababwiye atabaciriye umugani. Umurongo wa 35 qui avait été annoncé. nico catumye ibyo umuntu yavugishwa n'Imana yavuze biboneka. 18 verset 2. 78 verset 2. Zaburi 78 umurongo wa 2 ngo nzoteranura akanwa kanje nce imigani, nzovuga ibyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ce n'est pas seulement écrit Ntibyanditswe gusa, ainsi, c'est byari bimeze uko nyene, niko byari bimeze. produit. Ibyo byarabaye. Verset 35. Umurongo wa 35 ngo nzoteranura akanwa kanje nce imigani, nzovuga ibyari binyegejwe ku guhera ku kuremwa kw'isi. N'avons-nous pas examiné des pensées similaires hier? Mbegeje nitwihweje ivyumviro bisa nk'uko Tout planifié. Imana yapanze ibintu byose ibitondeka imbere y'uko isi iremwa. Yari inazi uzokwizera n'utazokwizera, yari izi uzokwemera ijambo ryayo n'utazoryemera, Il savait yari izi tout. byose imbere y'uko isi iremwa. Mais écoutez, Ariko mwumvirize ibyanditswe plusieurs reprises inshuro nyinshi. Ngomba lire twumbure gusoma akanya gato la dernière partie du agace ka nyuma k'umurongo wa 44, le verset 43. umurongo wa 43 muri Matayo 13. Alors, les justes resplendiront Buno abagororotsi bazokwaka nk'izuba mu bwami bwa si. que celui qui a des oreilles entende. Uri n'amatwi niyumve. Murazi Que la même expression revient cette iyo mvugo nyene igaruka inshuro indwi mu makete yarungitswe mu byeshuwe Yohana ngo uri n'ugutwi niyumve, yumve ico mwemu abwira ishengero. Mbega Paulo yashobora kubwira iki abantu mu gice cya nyuma c'ibyakozwe n'intumwa, abantu batari bashaka kumviriza? et c'est la Kandi niyo nshuro yonyene niho dushobora kubona yuko Paulo mu buryo butumbereye yaciye urubanza, jugement yavuze urubanza conformément à l'écriture. nkuko bihuje n'ivyanditswe ku bantu batari bashaka kumva. Ibyakozwe n'intumwa 28 du verset 23. umurongo wa 23. Actes apôtres 28 verset Ibyakozwe 28 donc un jour pour lui ngo et basezerana nawe umunsi, baza iyari ari benshi mu nzu bamuhaye, puis il leur présenta arabibasobanurira ashingira inahe iby'ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu byagezwe bya Mose no mu by'abavugishwa n'Imana, cherchant à les gagner à Jésus. ahera mu gitondo ashitsa ku mugoroba. À la fois
la loi mosaïque et les prophètes. Il n'avait rien d'autre. nta kindi kintu yari afise L'Ancien Testament, inyuma y'uko isezerano le Nouveau Testament, kiretse kwerekana isezerano rya kera à partir de ce yavuga ubutumwa bihereye ku isezerano rya kera ko iri shasha ritari bwandikwe. Ancien Testament que se Mu trouve isezerano rya kera niho hariho amasezerano yose, kandi ibintu byose Imana yari yafashe kw'ingingo mu mutima wayo imbere y'uko isi iremwa. Yari yarabivuze guhera ku ntango biciye mu kanwa k'abasabyi bayo bera kandi abahanuzi. Hanyuma hano Pawulo yakoresheje ayo majambo y'abahanuzi kugira ngo yemeze dans sa prédication biciye mu butumwa bwiwe cyangwa biciye mu butumwa yariko aratanga yuko Kristo est le Messie. yari Mesiya. Je continue à lire. Ndabandanya gusoma umurongo wa 24, umurongo wa 28, ure umurongo wa 24 byakozwe 28, maze bamwe bemera ibyo avuze, Mais les autres abandi incrédules, ntibabyemera. nous dirions que Twovuga yuko aho Pawulo yavuga ubutumwa bose baca babizera, nibyo? Oya, ça n'a jamais été. ntibyigeze bimera nk'uko mbere n'igihe Kristo yavuga ubutumwa hano ku isi bose ntibaca babizera. Ni gusa ababa bagenewe, abari bagenewe ubwami bw'Imana nibo baba bizera, abasigaye banka abahanuzi, bakanka umwami wacu, bakanka intumwa. Mais ceux Ariko qui sont devenus ababaye abizera regrettés, bo ntibabyicuza gushika n'uyu munsi. Gushika ubu nta n'umwe ndahura ambwira ngo ndicuza ko nabaye wizera, ahubwo j'ai déjà rencontré beaucoup de gens nahuye n'abantu benshi bambwiye ngo iyaba gusa narashikariye ubuzima bwanje umwami nkiri muto. du sentiment des personnes Mwiyumvira iki ku bantu ibyo biyumvamwo? Abantu iyo bari ku gitanda cyo bagira bapfireko bashikarira ubuzima bwabo batinya kubera yuko badashaka gupfa, kubera yuko biyumvira yuko ukuzimu gushushe cyane. pas eu le temps de servir le Ntibagize umwanya wo gukorera ubuzima, gukorera umwami igihe bari bagifite umwanya. Hari indirimbo ivuga ku muntu avuga ngo mbega ngende ibiganza bigaragara, ngende mbega uko imbere ya Yesu, mbega ngende atabugingo n'umwe ndamushiriye, ngende atamukama n'umwe. Turacari mu gihe c'ubuntu, turashaka yuko abantu bose bashaka gukorera Imana batangura ubunyene. Nimba mushaka gushikana ubuzima bwanyu Imana mubikore uyu munsi, hanyuma mwambaze izina ry'umwami. Je vais maintenant lire, Uburengo ngomba gusoma umurongo uraba urubanza, et plus précisément kandi neza umurongo wa 25 hano mu byakozwe 28. sans être parvenus à un accord, ils se séparèrent. Batemeranije ubwabo barataha. Pawulo asubiye kuvuga ijambo rimwe Le Saint-Esprit a bien ati ibyo mwe muyera yabaririye ba sokuruza banyu mu kanwa kwavugishwa n'Imana. Yesaya yabivuze neza. Isaïe 6, Yesaya 6 umurongo wa 10 dis-leur, vous entendez ati ja kuri ubwo bwoko uti kumva muzokumva ariko ntimuzoraba mubitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzoraba mubyihweza, kuko umutima w'ubwoko ucuramye, amatwi yabo akaba ari bihurugutwi, amaso yabo bakayahumiriza ngo ntibarabishe amaso, d'entendre ntibumvishe amatwi, et de comprendre, ntibatahurishe imitima ngo bahindukire mbakize. se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Il a d'abord exposé la décision Ubwa mbere yerekanye ingingo y'Imana, umugambi w'Imana, inama y'Imana. de tous. Uwo mugambi ukamenywa na bose ijoro n'umutaga. Umwe yaba yarasinziriye Le bord de la fenêtre. akicara ku idirisha, birashoboka yuko icumba cyari cuzuye, ibibanza byari byuzuye, yuko atakundi kuri ariko bigenza. Ariko Pawulo yerekanye inama y'Imana gushika mu ijoro rikuze cyane, ariko hashitse mu mwanya runaka aho yabwiye abantu bakomeje imitima yabo bakayigumisha, abatari bashaka kumviriza, abatari bashaka kwizera ibyo yari bimaze kuvugwa bice ku bahanuzi Yesaya. Hano rero biravugwa mu buryo bwiza, ni mwe muyera. Amen. Ni mwe muyera niwe yavuze bice kuri Yesaya, si Yesaya yavuze. Ndabisubiramo kandi Le
mwemu yera yavuze mu buryo butumbereye biciye kuri ba sokuruza biciye ku manuzi Yesaya murongo wa 25 igihe mwemu yera avuga misi yose barukuri nashaka kukumbure kuvuga ikintu gishobora kudufasha kwishimikiza ko nk'akarorero iyo ikintu kivuye ku Mana kirashobora kudukora ko kikatubanza muri uwo mwanya hamwe n'ibintu byose bijyana nabyo ariko mu nyuma agakiza ubuntu bukiza bw'Imana nk'umuti w'igaradi uzokiza byose hanyuma haba umunezero n'amahoro igihe umuhanuzi yategerezwa kujya muzigo w'igitabo mu mushishito byaramuriye Ezekiyeli 3:1 ariko mu nyuma byamubereye umugisha ibyo mwese akora birashobora gusanga mbenga ni byiza ariko mu nyuma bikazana akaga mu buzima bikazana mubabaro ukomeye udushobora hano ku isi ibintu Satani atanga biba bipfutswe neza mu buryo bwiza biba biboshe neza kuburyo kuko abantu ba mbere nk'uko abantu bamwe bazi kubikora mu kugira impano za Noel bagasiga bagashaka ibitambara biba bimeze neza bisa neza n'ibindi ariko mu nyuma iyo rero wuguruye iyo pake bigaseruka Satani ibyo yabitahuye guhera ku ntango agashira abantu mu biganiro mbere no mu itongo rya Edeni gushikaho ashikira ibyo ashaka ni kuvuga ko abantu batizera Imana nk'ijambo ryaho ry'inkomoko cyangwa nk'ijambo ry'inkomoko ariko bakizera ibintu bikoze nabi ibyo inzoka ya kera itanga nicyo gituma tugomba kwitonda cyane mu by'ukuri tukitonda iyo ibyiyumviro bitujemo kugira ngo dusuzume iyo bivuye icyumviro cya Petero mbega n'icyari cyiza mbega nticyari cyiza igihe umwami Yesu yavuga ku mibabaro yiwe akavuga urupfu rwiwe Mateyo 16:22 mbega yarakoze uko cyane mu mutima mbega uko niko yasangiza ibyumviro byiwe yaravuze ati mwami ndibika kubeko Petero byamugendekeye gute mbega umwami yishuye gute yavuze ngo Satani jya kure yanje kuko ntiwiyumvira nk'uko Imana ishaka ariko wiyumvira nk'uko abantu bashaka Mateyo 13:23 mbega nikangaye abana b'Imana babwiye Imana batumvirije kubera yuko biragije ijambo ryayo bakareka Imana ikivugira ubwayo nizera ko dushobora kuvuga mu buryo butumbereye yuko Imana yarirengagije igihe cyo kutamenya ibyakozwe 17:30 ariko ubu rero iraduhindukiriye kandi ishaka yuko tuyumviriza tutumviriza gusa ibyo bintu gusa byahishuwe ariko ko twemanga turi hamwe inshingano hanyuma tukavuga atari munyifato ngo igihe cy'Imana kizoza nzoba ndi hano hamwe niyo nyifato ntiyoza kuri mwebwe ni igihe tudashobora kubyihanganira gusa tukabwira umwami ati nigushika ryari ga mwami ko kugira aho uzokwigaragariza ni gushika ryari aho tuzobona n'amaso yacu ugusoza kw'ijambo ryawe hamwe n'amasezerano yatanze ku bw'ubuntu ukuba sidabinezwe tubikugweko hamwe n'ibintu byose bizibira igikogwa camwemu w'Imana kugira ngo tugende tuje imbere kumbure ikicumviro ingera y'ivyiza yuko dushobora kubaha ibyagezwe ibyo Imana yakoze kandi birushirije n'ubuntu ubwo twahawe turabizi yuko ukunda mugenzi wiwe cyangwa ukunda Imana abakunda mugenzi wiwe ubwo mu buryo bwikora ubwo nyene abasoje ibyagezwe n'ibyo bahanuzi bavuze Imana izokora ivyo muri we
rero ntaba akiri umuntu aba yumva nk'aho umenga afise igikorwa cyangwa ategerezwa ariko umuntu yacunguwe yacunguwe yakijijwe yababariwe yavutse ubwa kabiri uwahawe ubufatanye hamwe n'ijambo uwo kuri wese umutwaro ahubwo ijambo ry'Imana hamwe n'ibyagezwe byaryo hamwe n'ibintu byose byanditswe muri ryo umwami abyandika mu mitima yacu. Nicyo gituma yashobora kuvuga ngo sinaje gukuraho ibyagezwe n'abahanuzi. Ibyo benga baramaze kubisoma Matayo 5 mu butumwa bwari ku musozi. Biroroshe gusoma hano. Ego muri Mariko sinashoboye kubona muri Matayo. Ndeka rugure muri Matayo umurongo wa 5 umurongo wa 17 ngo nimwiyumvire yuko naje gukuraho ibyagezwe. Matayo 5:17 ngo sinaje ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe ariko naje kubishitsa. Umurongo wa 18 ndababwira ukuri gushitsa aho ijuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke n'akadatsa bizova ku byagezwe gushitsa aho byose bizoheraherezwa. Ijambo guheraherezwa bidukubita mu buryo bushasha. Dutegerezwa gusoma twihutse mu Baheburayo kugira ngo dutahure icyo bisigura. Rero mu gutangaza kw'inkomoko ibyategerezwa kuvuga nko guhishurwa bitegerezwa kuba byerekanywe. Abaheburayo 3 umurongo wa 5 kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba kugira ngo abe icabone cyangwa igishinga ntahe cyo gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Si gutanga ibimazi canke gukora ibi na biriya canke gusoza ibintu ariko ni ugutahura yuko byose mu isezerano rya kera havuzwe ibintu tuzohabwa n'Imana muri Kristo. Mu cete cy'Abigalatiya Paulo yaguye icyo cyumviro gusumba uko uwundi wese we yarabikoze. Nshaka kuvuga hano mu buryo butomoye ndabyerekane dukuremo icigwa. Abigalatiya 3 umurongo wa 3 ngo abishimira cyangwa ngo abishigikiza ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo. Umuntu wese uyu munsi guhera igihe ubuntu bw'Imana bwaserutse abantu butuzaniye agakiza, umuntu aba ashaka kuronka agakiza biciye ku bikorwa byiwe byo kugororoka canke ugusohoza ibyagezwe bisohoza, uyo ntazigera abishikako, ntazigira abishikira. Imana yamaze kudukiriza muri Yesu Kristo umwami wacu, ariko yatanze ibyagezwe kugira ngo bitwemeze icaha ibigaragazwa mu guhonyanga ibyanditswe ibyagezwe. Nshaka kubabwira yuko Imana ni Imana ishobora byose, inyabwenge, irazi neza ingene yashobora gushira umuntu yaguye mu gapfuruka mu ruhome runaka imwerekane ko yatsindwe. Ariko Imana mu mutima wayo imbere ko isi iremwa yari ifite umugambi wagakiza iwushira mu kuwukora. Nico gituma Yesu yavuga mu isengesho nk'umuherezi ngo data unshimagirize mu bwiza bwo narifise hamwe nawe imbere ko isi iremwa. Icyo kibazo ubwiza bw'Imana ntibwaserutse ngo waheze imyaka 400. Ubwiza bw'Imana nubwo mu bidashira no bidashira ifise n'umugambi w'Imana aho niwo wari witeguye kandi uriteguye no mu gihe cacu. Ibyagezwe rero byari bifise igikorwa cyo gutsindisha umuntu, kumwemeza icaha. Mu mbabarire iyo mvugo kumuvuga yuko atsindwa. Hanyuma ubuntu bwari bufise igikorwa cyo gukiraza ku bw'ubuntu biciye ku kwizera abantu bari batangujwe n'Imana, abari batsirijwe n'ibyagezwe. Nico gituma handitswe ngo wizere umwami Yesu Kristo uzokizwa wewe
n'inzu yawe. Ibyakozwe 16:31. Ingene ari byiza yuko ashobora guha ikibanza ibyagezwe n'ubuntu mu kibanza bikwiriye, hanyuma agatanga ubumenyi bukwiriye buhagaze neza kuri bibiri ingene bimeze neza, ngo nta muntu n'umwe atsindanishirizwa n'Imana bice ku byagezwe, kuko umugororotsi abeshwaho no kwizera. Ngo ibyagezwe umurongo wa 12, ariko ibyagezwe ntibiva ku kwizera, yamara ngo ubyitondera nibyo bizomubeshaho. Ariko ninde yabisohoje? Hari umwe gusa niwe yakwije ibisabwa byose mu byagezwe, kandi nawe ubwiwe yashizwe munsi y'ibyagezwe kugira ngo acungure abari baganzwe n'ibyagezwe, kandi yarabikoze. Ibyo byarabaye. Umurongo wa 13 Abigalatiya 3 ngo ariko ngo Kristo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe, ngo yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. Mbega ibyo murabitahura? Byose bifatanye n'agakiza no gucungurwa n'umugambi uhambaye wo gucungura w'Imana yacu. Hahiriwe umuntu yegera Imana. Hahiriwe umuntu uwo mwami yishura akamubwira ngo uri uwanje, ni wowe uri gwanje, naragucunguye. Hahiriwe umuntu yatahuye n'ibyo nabyo. Kumbure ngomba kubisoma nihuse mu Galatiya 3 umurongo wa 21. Mbega ibyagezwe bigwanya amasezerano y'Imana? Eka namba. Iyo haba hariho ibyagezwe byashinzwe bishobora kubeshaho cyangwa gutanga ubugingo ku bantu, n'ukuri ukugororoka kuba kwarazanywe n'ibyagezwe. Umurongo wa 22, ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byugaranywe ngo biganzwe n'icyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranywe biheshwa no kwizera Yesu Kristo. Mbega nibyo twarabitahuye. Imana biciye ku ijambo ryayo, iryo dusoma mu byanditswe byera, yaciriye k'urubanza abantu bose, hanyuma mbere bugarana mu buryo bukuvye kubiri, nta n'umwe yashobora gusohoka. Uwo gusa akwezwe n'ubuntu bw'Imana niwe ashobora kuza hanze. Ni gusa uwo Imana ikweze, uwo Imana ifashe ikiganza ikabubwira ngo we uri gwanje, uri uwanje, dutegerezwa no gutahura ibyo nabyo. Twasomye hano ku murongo wa 22 ngo ibyanditswe ngo byugaraniye byose mu kuganzwa n'icyaha, kugira ngo isezerano rihabwe abizera bifatiye mu kwizera Yesu Kristo. Uyu munsi iyo tubajije cyangwa iyo batubajije, bashira umurongo wa nyuma bakabaza ngo mbega uruwizera. Hanyuma dushobora gutangura na Satani tukamubaza ngo uruwizera, yovuga ati sinigeze mbu utizera. Ndabibasomera n'ibyo nabyo bitegeza kuba biri muri Bibiliya. Mu cete ca Yakobo twese turashobora kubisoma. Ngibi ibyanditswe muri Yakobo 2 umurongo wa 19. Yakobo 2 umurongo wa 19. Wemera yuko Imana ari imwe, ugira neza. Ugira neza, amen. Tugira neza ko twizera yuko hari Imana imwe rukumbi. Nibyo, aho tugira neza kwizera yuko ibyo ngo bisigura ngo n'abadayimoni nabo barabyizera kandi bakahinda agashitsi. Umurongo wa 20. Ariko wa muntu w'imburakimaziwe, mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari ukubusa. Ngaho aho tugeze,
ubwa mbere ibikorwa byari bisabwa ni se conformer. kandi uwo utashobora kubikora Vu que nous avons akabishikana grâce de Dieu, nta n'umwe ashobora kubikora fardeau est ariko aho twari ubuntu n'imana uwo mutwaro uraremuruka iyo ngata ikaba iremurutse en Dieu. turashobora kubyanganira dufashijwe n'imana ukwizera imana ntacyo bimaze nimba muri uwo mwanya nyine bitari ukwizera umwami wacu Yesu Kristo umukiza wacu kubera ko Yesu Kristo yavuze ngo murizera imana nanjye mwizera imana nanjye munyizere Yohana 14 uwizera umwana w'imana agira ubugingo budashira atari abisilamu bose bavuga ngo yego twese twizera Allah Bien sûr. nibyo barizera Mais ils ne seront sauvés ariko ntibazokizwa par celui kiretse biciye kuri ujya yatuzaniye agakiza qui c'est accompli kandi ibyo byasoreje gusa muri Yesu Kristo umwami wacu ku musaraba au sang. ibyo tubishyira hagati na hagati yo gutangaza kwacu Yakobo yarabisobanuye hano ukwizera kutagira ibikorwa ubwako kuba gupfuye hanyuma agatanga akarorero mu gice cya kabiri ku murongo wa 22 Tu vois par là ngo ntubona yuko ukwizera avec ses œuvres kwafatanije n'ibikorwa byako la foi n'a été portée kandi ngo ukwizera ngo guhingurwa bishitse mu bikorwa ngo ni muri ubwo buryo gusa que c'est accompli là. niho hasohoza ijambo ry'ibyanditswe rivuga umurongo wa 23 A cru Dieu. ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharura ko Compté comme nk'ukugororoka et qu'il a été appelé kandi l'ami. yitwa umukunzi w'Imana Quand aurons-nous en tant que fils ni ryari tuzogira twebwe nk'abahungu n'abakobwa b'Imana tuzogira ubugenderanire bw'igicuti n'umwami wacu akatubwira nk'uko avugisha abagenzi biwe j'ai dit ici turabwirwa hano qu'Abraham ngo Aburahamu a été justifié yatsindanishirijwe ngo ukwizera kwiwe yaguharuwe ko nk'ugugororoka kubera ko yizeye ibyo Imana yavuze akaba wumvira hanyuma agakora nk'uko yizeye l'acte associé igikorwa gifatanije no kwizera kibanye no kwizera c'est ça qui justifie l'homme. ibyo nibyo bitsindanishiriza umuntu imbere y'Imana ibikorwa bitagira ukwizera ntibitsindanishiriza umuntu n'umwe kandi uko niko rero Imana itugire ubuntu kugira ngo twizere n'imitima yacu yose tube twiteguriye n'imitima yacu yose gukora ibyo Imana yavuze mu ijambo ryayo Ce n'est pas difficile ntibigoye pour celui qui ku muntu a reçu la parole yahawe de Dieu ijambo yakira ijambo ry'Imana en lui-même. muri we ubwiwe hanyuma akaba igice cy'iryo jambo ibyagezwe birafise ikibanza cyabyo ubuntu nabwo hamwe n'ibisigaye byose birafise ikibanza cyabyo kwizera gufatanya ibyo bibiri atakwizera ntibishoboka guhimbara Imana Biblia rero 11:6 ariko kwizera nde muri inde kwizera Yesu Kristo umwami wacu Pas se contenter de dire atari guhaza no kuvuga ngo nduwizera uyu munsi abantu bose barashaka kuvuga ibintu nk'ibyo kiretse abahakana Imana abamaze kuyerekana atari uko abandi bose barafite ibintu bizera ikibazo ni kumenya ngo mbega turizera umwami Yesu Kristo mbega turizera nk'uko ibyanditswe byera bivuga alors des fleuves d'eau vive. aho rero inzuzi z'amazi zizotemba J'ai mentionné hier soir navuze byo ku mugoroba uburyo ubwo frappé lors de mon bref nakozwe séjour ko en Israël. mu minsi mike namaze mu rugendo rwaje muri Israel La conversation ingene mu kiganiro canke ikibazo ico nabajije hariya mfatiye mu gihe cyo kwa Noa le guide un responsable hanyuma uwatuyobora mu rugendo muri kibbutz yaricuye gusa ati twe duhagara ku byo abanyabwenge bemeje atari ku bintu bivugwa kuri Noa canke ku byuzuri je vous le dis ndabibabwira mu myanya nk'iyo glace le sang ibyo bikanyisha amaraso en tout cas ko biri kose très bien comprendre ndashobora gutahura neza iyo uhuye n'umudagi qui sont en tête dans tous les domaines avec mu mitwe yabo no mu bwibone bwabo n'ibindi byose ibyo bafise mu mutwe iyo umuntu nk'uwo avuze ngo inkuru ya Noa était un conte ni umugani n'aurait probablement pas autant touché
ibyo kumbure n'ibyo nkorako cyane kuko mba niteze yuko abantu badashobora kwizera baba bamerewe nabi. Ariko iyo ari umuyuda yitondera isabato n'ibindi byose byashinzwe, ibintu imbombovu n'ibindi byose bijyanye nk'ibyo, aho n'urutoke berekana ingene izuba rirenga inyuma y'imisozi, n'ingene isabato ica itangazwa mu buryo butangaje ku gatanu ku mugoroba. Ariko iyo bijyanye no kwizera Imana no kwizera ibyanditswe, aho rero ntabari ngaho. Ibyanditswe nabyo birafise ukuri kuri ibyo bintu. Hari icitwikiro ku maso yabo ngo kizokugwa ko gusa muri Kristo igihe bazobona uwo bacumise, bazorira n'agahinda, bazomurira ko. Rero muri byo Imana itugire ubuntu bwo kwizera imitima yacu yose, yo gushikanira ubuzima bwacu Imana, kugira ngo ikore ibyo twumvise mu ijambo ryayo, ibyo twasezeranijwe, kandi dushobore kwizera yuko ishobora gusohoza ubuntu kubw'ubuntu hamwe natwe twese. Hahimbazwe kandi hashigwe hejuru izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.